Ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu makuru ategekanye ikirere cyo kuri w'Imana igenekerezo rya 15 ruhuhuma umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ikirere cyakamwo izuba hacemwe n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni Ibururi mu ntara ya Burunga aho ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri kuri °C 12. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu, mu Rumonge mu ntara ya Burunga, Ingozi mu ntara ya Butanyerera, hamwe ni Muyinga no mu Cankuzo mu ntara ya Buhumuza. Nubwo hazogwa imvura hazocamwo n'ibihe vy'izuba. Azoranga ubushuhe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri kuri °C 29. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:10 rirenge ku mugoroba igihe cy'isaha 12:23. Amakuru ategekanye ikirere cyo kuri w'Imana ni ngaha agarukiye. Mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Belize Ngendakumana ni jene yabashikirije, mwakoze kuyakurikira.